umunsi umwe navyutse 2020 ndahaguruka ndavuga nti nimba ashobora kurongora ivyose 27000 km² na 12 millions de personnes bonanira gutwara so ndavyuka mu gitondo ntwara dossier mu 2020 ndavuga rero je shaka munyihere organiza igihugu citwa Burundi shaka kwa president kandi ndiko ndarengana ngaha muri ville barabahagarika mu kare kurengana nundi vraiment yes ndanyuzwe kandi ndashimiye cyane gose abantu bateguye bino bintu kugira ngo bakangure ugwaruka begeranije vraiment abaJeune amajana 9 n'ikintu vraiment kinkoze hanu nye kirankoze ku mutima vraiment abaJeune amajana 9 bagamije kubakangura pour réveiller umuntu umwe muri famille yarambonye arambira ijambo rivuga ngo tu seras avant-rien tachuzopfa uvuyemo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu nariko nigisha mu Buhindi sivyo mu kwezi kwa gatandatu gutangura nariko nigisha ahantu hitwa Blantyre muri Malawi mu kwezi kwa gatandatu hagati nariko nigisha Accra muri Ghana mu kwezi kwa gatandatu guhera nariko nigisha Washington DC okay mu kwezi kwindwi nariko nigisha Irango mu Kayanza okay imunsi ndiko ndigisha ngaha itariki 20 kuva itariki 17 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'icumi nzoba ndiko ngira tournée nigisha mu ma eta ashika kurane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko nigisha Texas ndiko nigisha hano hatandukanye si de suite mwami ukore ko aravuga ni wa wundi yagira apfa nzotwara equipe ya mbere mu Burundi kuza gukina umupira witwa cricket mu Buhindi dans 3 semaines nivyo mu vijari nimba office na kamiro 18 nimba waretse kuntora na nimero 4 ariko kana nagize tournée y'igihugu cyose. Ok, bonjour les amis de Agaciro Media, j'espère que vous allez bien. C'est Homme du Changement wa muhungu wanyu. Yes bagenze, ari ikintu nashaka dusangira ndabapartage ndahantu ndi vraiment yes ndanyuzwe kandi ndashimiye cyane gose abantu bateguye bino bintu kugira ngo bakangure ugwaruka ni organisation bita YIM Youth Impact Mission yashizweho cyangwa yashinzwe n'umunyarwanda kano kanya ari muri gihugu Burundi afatikanije na Diodoni Nahimana cyo kimwe n'abaserukira Youth Impact Mission ngahi ibujumbura cyangwa mu Burundi begeranije vraiment abaJeune amajana 9 n'ikintu vraiment kinkoze hanu nye kirankoze ku mutima vraiment abaJeune amajana 9 bagamije kubakangura pour réveiller. Sasa rero ikintu kinyoheye nuko mu byo bariko barabafasha murazi hariho abafise inzozi hari n'abatazifise hari abafise vision hari n'abatayifise rero abo bayifise icambere rero kubatera intege ko bishoboka bihere ku ntahe zabo bashinze ivyo ico bahoze bari hariho kandi no kubereka zimwe mu strategy zishoboka zotuma iyo hangiro barigerako hariho rero n'ababandi atandoto nimwe baba bafise abo nabo nyene no kubakangura mu buryo bw'ukuntu iyo ndoto nabo yigira kandi navyo birashoboka guys birashoboka hari bano baJeune amajana 9 hari kimwe reka ndabwire tumwe mu tuntu twamfashije cyane bashoye kubafasha numvise dukomeye gose icambere ariyo kubigisha kwimenya au fait umuntu yashoye kwimenya ni ashaka kumenya nico yokora donc umuntu atiyizi ntamenya nico akora ica kabiri aje kwimenya ifo ko acagira vision iyo vision rero hari uburyo bwo kuyorienta umuntu akazoyigerako uheje kumenya vision basiguriye bano baJeune yuko hacageraho ikindi kintu kugira amakuru kuri iyo vision fait office. Okay, par exemple ushaka kuzoba mugwiza tunga kanaka wakiriye Uganda canke wifuza kuzoba umwe mu batwara igihugu ifo ku ivyo bintu rero ushuje kubironderera information ubibemwe ubisikire nk'ubuzima no gutarabikora. Okay, hama kugira information
hacasigara rero kurondera des strategies zotuma uzohagera. Yes, ni bimwe mu bintu byanyoheye cyane. Reka ndashobora kubapartager bimwe muri ivyo namwe dusangire kino kiyago. Ladies and gentlemen, ndabakunda cyane omdisharima, reka dufate kano kanya. Ntashobora kuba ndisuri yuko uyu munsi nza gufungura ejo nzoza gufungura mugenzi arampa indaro turabana muri universite y'u Burundi muri campus imyaka 2 n'igice ndagerageza gusubira kwiga hanyuma nabahe ma condition umuntu umwe muri famille yarambonye arambira ijambo rivuga ngo tu seras abaJeune tacuzopfa uvuyemo aho narifise imyaka nk'ifise canke narifise imyaka iri musi y'ufise. Ça, il y a 25 ans. Il y a un tableau. Sinabirosoma kubitegurana kuguha ngakwereka image ukarabi photo yanje. Umbonye nari ikigongo umuntu agira apfe nari ku magufa nibaza muri iyo myaka na maximum narifise 50 kilo nari mu buzima buteye ubwoba ushaka kubona ko umuntu azopfa avuye mwiki nta hamwe hari mu ntambara ari mu bibazo byose. Okay? Nugomba kugire iyo image. Wewe uyu munsi mu condition meza usa neza wisokoje wafunguye wafashe petit déjeuner na utayifashe baza gufungura saa sita canke basi gafungura rimwe ku munsi kumbere sida ma condition. Uyu munsi kumbura afisa aho njyama heza jewe ndashaka kubatangira aho njyama heza ainsi de suite. Alors uyu muntu ari imbere yawe uyu mwanya ya 25 ans yari umuntu atavyizigiro vyakazoza afise yari umuntu umubonamwo esheki y'ubuzima. Représente kunanigwa ishure ryahagaze naho nasuye kwiga kuri Sedulac naragerageje kwiga ngenda nsaba marifting ndeje vundi nabonye umuntu yari amarifting ankura kuri avuye kudepoza mushiki wiwe kuri Saint Esprit akantwara kuri Sedulac Tanganyika twahuye kuri aeroport ndaryoherwa cyane asigaye muri Canada yaratanga yambonye byamutwaye umwanya kumenya ko ari jewe kubera iki afise iyo image y'ico gihe nari muri ayo ma condition. OK? Alors ndavyibuka un vendredi soir umuntu yari yambaye indaro cette fois-ci batwirukanye muri campus muri université hari umuntu yambaye indaro kuja kubana nawe muri appartement muri studio yo muri anya block yo Mutanga Sud. Twasangana hamwe muri visivante arama musu barama magara turagenda turaba turi kumwe hariya muri Mutanga Sud. Musumwe arangira description y'ubuzima aranyereka muvyeyi ufise abantu bari kapable gufasha gutembera mu buzima nta office ainsi de suite nta mashuri yarahagaze ainsi de suite hari vendredi soir aderekigere j'ai échoué. Conclusion yanyu nasigaye ni gute nubaho napfuye nkashobora gukora ikintu natera imbere kugabana no gutera imbere zabiri aho nafashe decision yo kuba icyo nashobora gukora cyose ari ukuza kuba gukora akazi ko mu nzu kandi abantu bamwe bita kumuboye muganga umengo narabaye gisagara cyane uburyo nifuza gukora mu nzu y'umuntu ibujumbura ikoro ndahantu batanze alors idea y'ukugenda mu yigise gaje bari mu rwego rw'ogenda ndafata itondo byutse byo nayo ijoro ryose ndabyuka sinabifimbe kandi muri byinshi ndadateka ndikora isasakoshi sashave mu gitondo matin ndumva yuko yaje mu yigikuza gukora akazi ko gukora mu gikoni kubera gukora kuzo byo fura zo naho nyama nzoba disekirize bijuru mugaba n'ahantu atandera ko batanze ça c'était un vendredi matin ndikora gata ko la date sitayitora neza je vais faire le date donc j'étais là Diko mu gitondo ngiteguye ngende umugenzi twasengana kuri église naho rambwira ubutumwa yari yaraye ku mutante wiwe muri appartement nyene hajya kuri muri Tanga Sud amanutse yibuka ko mbaho hantu acaraca kundamutsa yuguriye umuryango ambara niko ndarira mu gitondo ndane ndasari byaheze namaze kwitegura kugenda muganda mo ice naturika ndarira acaraza arambaza wabaye iki biranengende m'explica ndarira cyane icyo yakoze cyonyine yaciye ansengeye acavuga ibintu ndamubwira mana wowe uramuzi mugambi mwiza umufise ko ubuzima bwiwe muteguriye sinzi ariko aracamo mugire neza yakompera ibyo ariko ndacana mugabo uko avuga asubira kungarukana mu vyizigiro nari nata icyo gihe nari namaze gukizwa narasenga imana mugabo sinari bwatahuho ndiwe muri Kristo. Alors j'étais là aho tout semblait être nul zéro ibintu byose bihagaze. Ok? On est là après 25 ans.
Okay? Wa muntu meje kubatekriva uyu munsi n'umupapa arubatse urugo yubatse afite imyaka 25 rega gato. Okay? Umuhungu wanje ariko arafotora sinzi ari ngaha. Umuhungu wanje w'imfura ari ngaha sinzi ahantu ahagaze, ndaza ko yasohotse hanze. Donc uyu munsi ndi umupapa mfise abana 4. Umuhungu wanje w'imfura ari ngaha, ndafise abakobwa 3, ndafise famille iryoshe. Kigali twari weekend twari turi muri Radisson Blue muri convention tuje na famille kuruhuka. Byaba biryoshe kuva ngaha ntuhaye imodoka imbere, umwana wanje atwaye abandi bana bavukana mu modoka inyuma, tugenda duca mu Kirundo tuja mu hoteli ya mbere ndibaza mu Rwanda, tugiye kuryama tuja muri piscine, tuvuka mu gitondo tufata petit déjeuner nziza avec une famille. Okay? Mwibuke iya 25 ans, mwibuka ya 25 ans? Mba mu nzu yiwanje nziza yubatse ko nshaka ahantu hitwa Nyabugete quartier Shasha, ni sawa? Mumbabarire ndabishima ko gatoye, sivyo? Nukuri, okay, mu bintu bifatika, sivyo? Alors, uyu munsi ndigisha. Ndafise dongo ibikorwa natanguje ko cyitwa Generation kimaze imyaka iri hafi 30 gikorera muri sous region, bamaze gucumba gifasha abana bamwe barabara baragenda gukina muri Brazil, mu Russia, muri Qatar. Ubu mu kwezi mu ndwi 3 ziri imbere nzotwara abana gukina muri mu Buhindi, gukina umupira mutazi kubaho mu Burundi. Nzotwara equipe ya mbere mu Burundi kuza gukina umupira witwa cricket mu Buhindi dans 3 semaines. Ntanivyo mu vijari. New Generation organisation ikora ivyo bikorwa, sivyo? Imana yampaye gutangura igikorwa c'ishengero, ndarongoye ishengero. Mu gikorwa c'ishengero ndi évêque canke bishop muri communauté des églises yitwa Oasis Christian Center, kuri siège yacu dukore hajya kuri Avenue du Large. Place parcelle tukoreramo irangana naho kandi iwacu sindi dukose niturindiriye ko bazotwirukana umunsi umwe tuko turubaka. Ndiko ndagomba kumwiga, sivyo? Uwo muntu ntandongoye entreprise yitwa Ubuntu Agency, mwabonye peut-être abantu bakora ngaha bari mu Ubuntu Media, ainsi de suite, ni société ikora ama service n'ama production. Muzobone hariho turafise café yitwa Ubuntu Café, ainsi de suite. Ndafise la fondation Dieudonné Foundation permettra gufasha abandi bajeune bariko baraemerger no gushobora kuvaja gauche à droite. Akanyuma nongarangiriza ko sha kwivuga vyose. Ndigisha cyane kandi ndavoyaje cyane kwisi. Ndigisha cyane ndabibabwira fa passe, ndabibabwira kugenda batera ishavu, sivyo? Ndabatera ishavu. Namwandambiwe manze mpagarike kwanza. Okay, dutangure mu mpera z'ukwezi kwa 5 nariko ndigisha mu Buhindi, sivyo? Mu kwezi kwa 6 gutangura nariko ndigisha ahantu hitwa Blantyre muri Malawi. Mu kwezi kwa 6 hagati nariko ndigisha Accra muri Ghana. Mu kwezi kwa 6 guhera nariko ndigisha Washington DC. Mu kwezi muri Ghana ni mwakamya amashi. Okay, mu kwezi kwindwi nariko ndigisha Irango mu Kayanza. Okay, umunsi ndiko ndigisha ngaha itariki 17 nzoba ndiko nigisha 17 z'ukwezi kw'icenda nzoba ndiko nigisha kavuge hamwe gusa kuva itariki 17 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'icumi nzoba ndiko ngira tournée nigisha mu ma eta ashika kurane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndiko nigisha Texas, ndiko nigisha hano hatandukanye ainsi de suite. Mwami ukore ko aravuga, muramwibuka ariko aravuga ni wa wundi yagira apfe, ni wa wundi yavyuka mu gitondo avuga ngo ntavyizigira. Alors ndabaha agatablo gatoye, sivyo? Igicapo cuye hagaze ngaho imbere yanyu bagacishije musumu akavuga cyane kubera ko uko byagenze mugabo umunsi umwe navyutse 2020 ndahaguruka ndavuga nti nimba ashobora kurongora ivyose
27 000 km² na 12 millions de personnes bonanira gutwara. So ndavuka mu gitondo ntwara dossier muri 2020 ndavuga rero je shaka munyihere organiza igihugu citwa Burundi. Shaka kwa president. Sindi mu politique sindi mu mugambi sivyo ariko baradosira pass nimba office imyaka 18 nimba waretse kuntora na nimero 4 ariko kanahora nagize tourner igihugu cyose nasimvye intari imwe gusa yitwa Karusi kandi ndiko ndarengana ngaha muri ville barabahagarika mu kare kurengana gushika amatora here sivyo barabloka kibara baratagira rengana uwo muntu rero alors uwo muntu ndiko ndababwira ya 25 ans nta kintu yari kuvamo uyu munsi ageze aha kandi ntaraheze acafise ibindi biri imbere binota mike gusa 30 ngira ngerageze kuha ama principe indwi yafashije kuva kuri 0 gushika aho ngeze uyu munsi niba ari kuri 30% ivyo Imana ategura ubuzima bwanje. Quels sont les principes qui m'ont aidé?